Ishirahamwe Jobsika riratwitayeho kandi riratwitwararitse mu kuja kurondera akazi bakaturonderera ababosi hariya mu gihugu c'Abarabu. Rafiki baratwitayeho ntaco tubaburanye, badushize mu kigo turatuje, baratugaburira neza, turyama heza, mbese nta kintu tubuze. Twarize, nukuri iyi ngingo yafashwe yo kugira ngo badushire mu kigo nayo yaradufashije gusumba aho kare twagenda duciye mu kinywabi. Twarize indimi, twarize kuvuga mu rurimi nk'ivyombo, ivyo bikoresho vyo mu nzu, amasahani. Umwigisha wacu yaratwigishije ko isahani bayivuga ngo ni sahani ko nyene, ibiyiko ni maraga, umukubuzo makinisa. Urumva ibyo twarabyize n'ibindi vyinshi tutokwirirwa turabivugira hano, nk'imashini yo kumesa n'igasara n'ibindi vyinshi cane. Nukuri twararose ubumenyi. Rero turashimiye igihugu c'u Burundi catwiyumviriye ko, cane cane umuvyeyi wacu Ndayishimiye Evariste, kuko yatwiyumviriye ko kanatsinda ntago umwana arenda gusaba umuvyeyi icakunda, ahubwo umuvyeyi aribwiriza icyo umwana kwihama akakimukorera. Nukuri turashimye kuko yaciye asaba ko bogiriranira amasezerano n'igihugu ca Saudi Arabia. Rero uyu munsi byari bimaze igihe kinini cane, ariko uyu munsi Imana yabikoze kuko Imana ikorera ku gihe cayo. Turashimye kuko yumvise amarira y'abarundi n'abarundikazi, na Kareni Sebarundi umuvyeyi wacu, turamushimiye n'Imana yabimufashijemwo. Ico gikorwa tugikora giciye muri leta, twabanje guhabwa uburenganzira na leta, nayo mpamvu bitunganije uku. Bisaba ko baca babanza no guca mu kigo tukabanza kubigisha kugira ngo bagende bafise ubumenyi. Niyo mpamvu ubu hagaragaraho itandukaniro ry'abariko bagenda muri iki gihe n'abagiye mu gihe ca mbere caheze. Intambamyi ya mbere bahura nayo, bagenda badafise uruvugizi muri leta. Ikindi ca kabiri, bitewe n'ukuntu bagenda batazi na dukeya mu rurimi, niyo bashika hariya bakagira ikibazo ntibaronka ingene bavuga kugira ngo baronke igitabaza. Usivye n'ivyo, bivanye n'uko baba bazi abagomba kubakoresha atawabarungitse, barabahohotera mu kubima umushahara, mu kubakubita, mu kubacunaguza. Ibintu nk'ivyo bigatuma bamwe bibagora n'uburyo bwo kuzogaruka mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko ubu turashima Imana, turashimira na leta nkozi kuri iki ciyumviro ciza yakoze, kuko n'abanyene bariko baragenda nabo barakenguruka kuko bimeze neza. Bagenda bazi ururimi bimwe mu bizobafasha, ku buryo n'ubwo baba ariho bagishika bakagira ikibazo, bashoboye gutabaza muri urwo rurimi canke bakavuga no mu rurimi rw'ikirundi. Ivyo bizoborohera cane gusumba. Sinovuga ko ari twebwe tubacaguriye umuntu amaze kuba afise ivyemewe n'amategeko yo gusafira, iyo igihe ciwe kiri hafi kugira ngo agende, aregera mu kigo tukamufasha mu bijanye n'ururimi. Ni ukuvuga uwifuza gusafira canke kuja kurondera ubuzima mu mahanga, azana kirya gitabo c'inzira, ico bita passport. Hama rero mu gihe ariko aradepoza kugira ngo tumukorere ibisabwa kugira ngo azoronke ubwo burenganzira bwo kugenda, arasiga nimero yiwe ya telefone. Iyo bigenze neza tukamutelefona. Urambajije ngo bagenda bose canke hari abagenda gute? Ikintu ca mbere ni uko uba ufise amagara meza. Iyo umaze kuba ufise amagara meza, turagushira hamwe n'abandi. Hama iyo umuntu n'inka iyo ziri muri nyinshi, umuntu hari igihe aba ashima inka niniya canke ntoya. Rero hagize nk'uwifuza avuga ati, nk'umubosi agomba gukoresha umukozi, akavuga ati jewe nshaka kuzokoresha umuntu afise abana aba canke nshaka gukoresha abadafise abana, aca avuga ati jewe mpisemo kuba nakoresha uyu.
hama aca bimenyesha mwishirahamwe abitumenyesheje natwe duca tumutumako. Abarundi benshi harimo bibaza yuko abana b'abakobwa bagiye mu bushurashuzi nkuko bimwe byazo biravugwa biciye ku muganga ngurukana bumenyi niya Imana mu shaka kubaha ukabona n'abahumuriza. Ico nagomba ndakibahumurize gose, oya nta bushurashuzi baba bagiyemo kuko buri muntu wese abagiye gukora nk'abo bariko baragenda ubu novuga ko bari mu minwe za leta n'abana b'igihugu bararezwe bafise kuzokurikiranwa muri vyose aho bazoba babaye bazoba bariko barakurikiranwa n'igihugu bakurikiranwa n'ishirahamwe ryabajanye. Rero nta buryo umuvyeyi yorungika umwana mu ngeso mbi kandi ari we yamuvyaye. Rero leta iturungitse gukora akazi kugira ngo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cacu.